Inyuma y'ibindi bigo vyari bimaze kugururwa mu Nyabugete no mu Kibenga mu ntara ya Bujumbura hamwe ni Muramvya mu ntara ya Gitega, Fondation Ndimubandi yaraye yuguruye ikindi kigo cakira abana bahohotewe mu Rumonge mu ntara ya Burunga. Mwijambo ryiwe ryo kugurura ico kigo, umunyamabanga mukuru wa Fondation Ndimubandi Nivyimana George avuga ko bakurikirana abana mu buryo butandukanye, agasigura ko bobo batipfuza gutandukanya umwana n'umuryango wiwe kiretse iyo bigaragaye ko agateka kiwe kariko karahohoterwa cyane. Fondation Ndimubandi ntishaka gutandukanya umuryango n'umwana, ishaka kumufasha kuva muri ibyo bibazo arimwo by'ihohoterwa mugabo ari mu muryango wabo. Muga iyo tubona bidakunda ko aguma muri uwo muryango, turakoresha uburyo bwose uwo mwana tukamwakirira mu bigo bitandukanye biri mu bice bitandukanye nk'uku niki mukibona. Ubundi buryo dufashamwe abana, hari abana bafashirizwa mu miryango iwabo, hari abana twakira mugabo tukabaha imiryango barera, turafasha no mu bundi buryo butandukanye. Urongoye Fondation Ndimubandi Esther Ndimubandi yaragaragaje umunezero afise kubona ico kigo cuguruwe mu Rumonge ngo kuko kizokwakira n'abana bava mu misozi ihanamiye Rumonge. Turanezerewe cyane kubera ko ni gikorwa twifuza gose kugurura ikigo mu karere ka Rumonge kugira ngo dushobore kwegera n'imitumba ihanamiye Rumonge kuko Rumonge iri mu ntara nini cyane. Twabyifuze cyane ko twohashira ikigo c'abana kugira ngo abana bose bahohoterwa mu ntara ya Rumonge n'imisozi ihanamiye kugira ngo bashobore kuronka message yuko Imana iri kirumva yuko hari abana babazwa kandi barira baje kuronka ubutabazi bivuye muri Ndimubandi Foundation dukurikije umurimo dusanzwe dukora. Esther Ndimubandi arasigura abana bakurwa mu miryango kugira baze mu bigo uko biba vyifashe. Abana dukura mu ngo zabo n'abana usanga umuvyeyi arashobora guhohotera umwana. N'abana dusanga umuvyeyi ashobora guhohotera umwana kugeza naho ukubita umwana ukagera kuri dogre ushobora no kumuca n'urutoki canke ukamuvunagura muri kuramuhana. Muri uwo mwanya rero abo bana ntitubagumiza mu ngo zabo. Turamaza tukatandukanya n'abavyeyi tugakurikirana igituma uwo muvyeyi ahohotera uwo mwana, tukabona kumugumana kugira ngo tuzomusubize umwana by'ukuri tuzi ko aguwe neza muri uwo muryango. Rero niturabira ngo ni kubera ko uwo mwana ari imfuvyi, ariko uwo mwana naho wewe wafise n'umuvyeyi akagira umuvyeyi wiwe akamuhohotera, turamumwaka tukamanza tukabisaba leta kugira ngo tumaze dukurikirane kwanza uwo mwana nk'uko Imana idusaba gukurikirana agateka k'umwana muri rusange. Aho mu Rumonge rero haratandukanye n'ahandi bari bamaze kugurura ibigo ngo kuko yahora ngo ashikiriza ijambo ryiwe risanzwe ngo ariko uwo munsi wowo ngo yakaba yari yarungikanywe ikete y'Imana yamutegetse kwandikira abanyarumonge. Mu bisanzwe twari tumenyereye twugurura ikigo dushikiriza aho dutumbereye tuvuga ati tuje kugurura ikigo c'agateka k'abana kugira ngo abana bahohoterwa bose bashobore kuronka aho bitwara, abantu batabariza abana bashobore kuronka ahantu exactement bitwara kugira ngo abo bana bashobore kuba mu mutekano ntangere badahohoterwa. Ariko kuri no munsi mu ntara ya Rumonge biratandukanye cyane kubera ko nitwaje tuvuga ijambo turungitswe canke ijambo rivuze urongoye agateka k'abana muri Ndimubandi Foundation, ariko twaje dufise ikete Imana yaduhaye gutanga muri Rumonge kugira ngo umuntu wese ari muri Rumonge amenye yuko mu gihe atokwitonda mu by'agateka k'abana yuko Imana itagiye kubyihanganira. Agasaba leta ko yobafasha kubacungerera umutekano igihe bari mu bikorwa vyabo kuko hari igihe usanga bitoroshe. Leta y'u Burundi cyo tubasaba cyane nuko hari igihe tuja gukura abana mu ngo ugasanga biradusaba umutekano ukomeye. Turashaka gusaba leta y'u Burundi yuko hobaho n'igipolisi gikora ako kazi kuko hari aho tugenda bakavuga mwe muri bandi dufise amabaje ntibikwiye, turi nka Ndimubandi twe twambaye uniforme ntibikwiye, ariko hariho umutekano, hari igipolisi turashaka kuvuga ati uyu mwana reka kubitwa ku rugezo rudasanzwe, ntibikunda ko mukubita babona umupolisi baratwubahiriza. Ico turagisaba leta cyane, twongera gusaba leta kandi
kubandanya ikurikirana nk'uko isanzwe ibikora, ikurikirana abana bose aho baherereye, abatagira icyo bafungura baronka icyo bafungura. Mwomenya ko ico kigo cyo mu Rumonge kizokwakira abana 24, inyuma y'ico kigo hakaba himirije kugururwa ikigo cyo mu Irohero hamwe n'ikindi kizoba kiri i Bubanza.